amajambo yakoreshejwe mu gihe amashirahamwe atawegamiye yariko aragira imyerekano yo kwiyamiriza amaradiyo amwe avugira mu bihugu byo hanze nka RFI na France 24 ngo harimwo amajambo ameze nk'ibitutsi. None mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu babivuga ko iki? Inyishu tuyihabwa n'umushingantahe Niyongabo Tarsise asanzwe avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Hari mu kiganiro rero abavugizi ba leta bahaye abarundi n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 21 Ruheshi mwaka wa 2019. Aho mbere yarishuye no ku bindi bibazo bitari bike. Umumenyesha makuru Padiri Noel yabajije mbega imyerekano yabaye ko y'amashirahamwe atayegamiye mu vya politiki, ko hari amajambo yo gutukana yashikirijwe, ati mbega ivyo vyari bijanye n'ico gikorwa cari categuwe. Nagomba ndamumenyesha yuko ubwa mbere amashirahamwe arekuriwe kandi afise uburenganzira bwo kugira imyiyerekano, kandi bari babitumenyesheje mu bushikiranganje, ico ntambone cari giteye. Iyo rero umuntu ahavuye agatukana aba yataye umurongo, kuko ivyo ntawe bimutumye, kandi twarakurikiranye bijya bikorwa. Uwabikoze ntiyabikoze mu ijambo yasomeye abene gihugu bari bitavye urwo rubanza, yabikoze rero ku gatwe kiwe. Hanyuma twebwe mu bushikiranganje twaramuhamagaye, mbere tumuhamagarana naje andi mashirahamwe yose yakoze ijya myiyerekano, turaheza turamuhanura, twongera turanamwihaniza kugira ngo n'abandi bavyumve kandi babone yuko yakoze ibidakorwa. Iyo niyo ngendo rero twebwe dukoresha mu bushikiranganje. Hanyuma asubiriye tuzoheza tumuhane. Twanamuhanuye rero, mu mpanuro twamuhaye nuko bwa mbere abarundi bose boza baramenyera yuko hariho ibiti biturirwa, hariho ibiti biturirwa, kandi baze baramenya kubaha. Abarundi kuva na kera banya bavuga ko hariho ico bita intuka bakuru. Kirazira rero uretse n'abakuru n'abato, kirazira kubahangara ngo bakore mu ruhanga. None rero turasubiye gutanga kandi izo mpanuro n'ubu n'ejo bundi abazotunganya ivyo bikorwa bamenye gukurikiza amategeko, kandi bubahe abantu umwe wese mu bwigenge bwiwe mu kurangiza. Nagomba amenyeshe yuko rero iyo umuntu nawe yatutswe kandi akavyumva, n'uburenganzira bwiwe bwo kwitura inzego zihari mu gihugu. Iyo rero bibona ko bamurengeye akarimbi, arashobora kuja mu butungane agasaba ubutungane yuko umutunganiriza. Ubwo rero n'uburenganzira bw'uwo aba yashikirijwe ico gitutsi. Asigaye ku bwacu twebwe twaba twarakoze ivyo turekurigwa n'amategeko, kandi twaba twizeye yuko ishirahamwe Paraseme n'ivyo yarahagaritswe iteko shikiranganje yo kuwa gatatu Ruheshi uyu mwaka. Ishirahamwe rero Paraseme tukagira tubabwire yuko atari irya mbere rikora amakosa, kandi atari n'irya mbere rihagarikwa. Yarigeze guhagarikwa kwa 23 Munyonyo 2015 kubera bitariko birakurikiza amategeko n'amahangiro yihaye. Yarahavuye rero yasubira kwemererwa gukora, urirongoye yemeje yuko agiye kwisubirako, kandi yuko atazosubira gukora amakosa. Yarahavuye rero arasubira kugabitanya mu mvugo yiwe no mu ngendo yiwe, araheza noneho iryo tegeko ryo kuwa gatatu Ruheshi ryasubira gufatwa ryo guhagarika vy'imfata kibanza iryo shirahamwe. Uwabaje ikibazo yabaje ati none mwabahagaritse kubera iki? Twasanze rero iryo shirahamwe ivyo riko rirakora rityoza kandi ritukisha igihugu, rikongera rigatyoza n'inzego zikirongoye mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu n'abenegihugu. Nico catumye iryo shirahamwe turihagarika. Aha rero tugagomba
gusaba ryaba iryo shirahamwe n'andi mashirahamwe yuko yoza arisunga amategeko na cane cane akongera akisunga n'amahangiro yihaye mu gihe yaje gusaba mu bushikiranganji kugira ngo yemererwe gukorera ku mugaragaro. Ko atarabimenyeshwa rero twebwe twari tuzi ko atarabimenya, twebwe twaramurukiye urwandiko niba atarubonye tumusabe ku wa mbere azozinduke ku biro kugira ngo turumwihere mu minwe. Baraheza igisagara ca Bujumbura kiraheza kirakironswa ku Muzinda. Ico kibanza rero kiriko kirategurwa, si kibanza kizoba gisanzwe, ni kibanza kizotegurwa ku buryo bwa kijambere, kuko iyo myavu bazojanayo ntizosubira kuba nk'ijya ku hoteli. Ico kibanza ni naho hazoba hari ishirahamwe rijejwe guhingura umuyagankuba mu mwavu. Ni ukuvuga ko rero uno munsi aho ibintu bigeze, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'isho zo gukora igihugu n'iterambere ry'abenegihugu ryarashizeho umugwi yumvikanye ko n'ubushikiranganji bujejwe ivy'amasoko ntanganguvu, uwo mugwi kugira ngo wige ibikenewe vyose kugira ngo ico kibanza gitungane. Uno munsi rero uwo mugwi nturatanga icegeranyo cawo. Uno munsi rero bubandanya batwara uwo mpamvu ku buterere, tugenda itombora ko bari muci, tugasaba yuko ivyo bikorwa gusa vyo kwihuta kugira ngo urushana ruzogaruke vyateye intambwe. Murakoze.